mukamanya n'ikigongwe turagukengurukiye kuri Ekleziya waduhaye uyu muryango w'abana bawe, turaguhaye ngo bandanye ubungabunga komeza abo wawushinze Papa Mutama Francisco, abepiskopi bose n'abafasha babo b'abasaserdoti muri bo uyu munsi Mukama bawutora abushatse ukabarungika. Turaguhereje Musenyeri Jean Binahimana waduhaye atwebwe abasaserdoti muri Ekleziya tugasangira urugendo, twarasangiye ubutumwa, twarasangiye ubuzima, twarasangiye akabisi n'agahiye. Turagukengurukiye kuri iyo ngabirano waduhaye, yaratubereye umugenzi mwiza, yaratubereye umubyeyi, yaraturemesheje, araduhanura, aratwigisha. Urabona Mukama ahadusize, urabona ingene adusize mu murima wawe. None Mukama turaguhereje idiyoseze nkuru yacu, umuryango wiwe wari waramuhaye, igize iminsi imbere y'iburabatumwa wari warahezagiye. Mana nzima, komeza abasaserdoti bawe, remesha abasaserdoti bageze mu zabukuru, hezagira abandi bashasha baze kwitanga, bitangire ubutumwa, kuko tuba abantu b'amagara ariko tuba benshi. Mukama bamenyesha inkuru nziza. Mukama nuronse impera wemereye abawe bagukurikiye, uronse impera n'iteka Musenyeri Jean Binahimana, umwambike wa mutamana wemereye abawe, duhe natwe kurema no kwitanga gusumba ngo bose bakumenye. Mukama mutumvire. warerekanye urukundo rwawe mu buzima wahaye umusuku wawe nyakwigendera Musenyeri Nahimana Jean Pascal. Yaragukoreye, yakubera umutoni, aritanga atiziganya. Yarakoreye umuryango wiwe, aratubera ishingiro, atwereka inzira ija ku Mana. Yarakoreye igihugu ciwe, akibera umuntu. Uyu munsi tuje kumuherekeza, aratashe Mukama, araja kugana wewe mahungiro yacu, uri amizero yacu Mukama, uri urukundo ntangere. Waratweretse urukundo rwawe rutagira ingero. Umusavyi wawe Musenyeri Jean Binahimana Pascal ntaco yigeze akena. Yarasuhujwe, yararemeshejwe, Mukama niwe mwungere wanje sinzokena. Twabishimira intahe. Turagusavye Mukama, uhezagira abantu bose bamubaye hafi muri iyi minsi yarakitswe n'amagara. Ntawo bavuga bose, ivyo bakoze ntawo biharura babiheze. Byose Mukama urabizi. Ubagerere Mwami icuro ijana kwijana. Nitwibagiye kuguhereza abavyeyi bacu Joseph Nahimana na Regine we basa, bene wacu Glorieuse na Speciose Nahimana, abana bacu Noe Nael, umwuzukuru Sloane, eka mbere abana bawe bose bihamagariye batubere umugoro.
turataritse ibiganza n'umutima ugukunda, uri nyagushimwa n'inahazwa. Mana y'ubwiza bwose, nkundira ku izina ry'inshuti n'abagenzi b'umusabyi wawe Musenyeri Jean, nduzi ijwi ry'amashimwe kuri iyo ngari idasanzwe wari waratije. Warakoze Mana kumuha ubuzima, maze ukamutera iteka ridasanzwe ryo gusigwa amavuta meranda mw'ibanga ry'ubusaserdoti. Nuhabwe icubahiro, nushemezwe ubu n'imyaka yose Mukama. Turaje rero ngo dushingire intaho umukunzi wacu ku byiza bitagira ingero twamwamuriyeho, urukundo rwinshi hagera ku bantu bato baturuka mu musesekara. Impanuro nziza kandi zubaka yatanga mu bwitonzi bwinshi, ubumenyi n'ingaburo y'umutima yasabikanya mu nyigisho no mu biyago vyiwe, mbere umengo ni inkuru n'ugutwenza, ariko umuntu akahakura icigwa gikomeye, uguca bugufi muri byose. Urukundo n'umwitwarariko wiharije ku ntama ashinzwe mu maparuwase yaciyemo, ubwiyumanganye budasanzwe mu ndwara yiwe n'umutima ushima muri byose. Mbere mu minsi yiwe ya nyuma ntako atagize ngo ahimbaze Noheli n'abakristo ba paruwase Kinama, eka naho yari ku musego mu bitaro yumvise mitende, yarasangiye inkuka ya misa n'abari baje kumusuhuza kubera iteka n'umunezero yari afitiye ibanga ryiwe ry'ubusaserdoti. Ivyo byose nivyo tutangarira kandi dukenguruka, nkako icivugo cyo mu ibanga ryiwe ry'ubusaserdoti kivuga kiti, urukundo muzokundana nibwo ruzomenyesha bose ko murabigishwa banje. Yarabigendeye koko, atako aranabitwigisha. Turakengurutse ko yatubereye umutumwa w'akarorero, twongera twisabira kugendera iryo rari mu kumutera iteka, kuko yama yifuza gushikana benshi ku Mana abasanze mu buzima bwabo bwa misi yose, akaba yagira ibyiza by'Umukama atabanje kubacira urubanza mu rukundo n'ubwitonzi ntangere. Dutandukanye kubw'umubiri, ico wabivye muri twebwe kirabandanya kubw'inahazwa ry'Umukama. Tugusabiye ku Mana impembo ibereye abayiyubakeye. Twumvire Seta mwiza. bazoba ubwayo igisata cyayo, nayo ubwayo izoba Imana kumwe nabo. Dawe mweranda, dawe utunganye, turagukuriye ubwatsi, wewe wari warashimye gusasagaza ubwami bwawe muri paruwasi ya Kinama uciye umusuku wawe Musenyeri Jean Binahima. Reka tugukorere ubwatsi, kuko ku minsi mike twari tumaranye amezi atarenga 6, yaratubereye umuvyeyi, yaratwegeranije, aratuyagisha, arahagurukana imigambi atari mike afitiye paruwasi yacu. Turagukengurukiye kuko nta n'umwe yirengagije. Yarakoze igikorwa ciwe cyo kutwigisha,
cyo kudushikiriza akadutyoroza inkuka ya misa no kutubera umubyeyi by'ukuri. Umubyeyi mwiza, numwakire rero umuhezagire, umushikane mu bwami bwawe. Nawe mubyeyi mukunzi wacu, ndibuka tuyaga mbarira uti twubake umuryango w'Imana, ati je nta hantu nteba, ati ndazi ko noga hakazogatera, sinamenye kuri kurasize. Imana nikwakire ikuha impera y'ukubatiza waraguye. Nawe dawe mwiza, utwibuke ko muri paruwasi dusigaye tumeze nk'abakiza umubyeyi, tugasane ko vuba ubandanye twegeraniriza mu rukundo rwawe, hanyuma usubire twirure turose umubyeyi vuba. Dawe mwiza, natwe twese dukoranira dufashe kugira ngo uru rupfu rw'uyu mubyeyi wacu rutubere inyigisho idasanzwe yo kwama tugavye, yo kwama twinjira mu mugambi wawe ku munsi ku munsi, kuko ijambo ryawe rivuga ngo nimuhore mwiteguye, nitwari tuzi kagiye kurenguka. None natwe dusabye ko wodufasha kwama twiteguriye ubwami bwawe. Nuduhezagire rero dukomeze kugira ngo umwe wese mu baje kwerekeza n'umuvukanyi azaronke iherezo ryiza, dutorane ubwami bw'ijuru. Tubisabye duciye ku mubyeyi Bikira Mariya, umutabazi w'abakristo, mukama twumvire. Turizigiye kandi turemera atagukeka ko tuzozokira ubuzima bw'amaho twese, kubera uko kwemera nyirampezagire ikiziga ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.